tugende mu ijambo ry'Imana. Ari inkuru yo muri Bibiliya nkunda muri Rusi, waje muri Rusi. Hari ama histoire y'ukuri yo muri Bibiliya aryoshe kumviriza. Hari inkuru zo muri Bibiliya zimeze nka filme. Umuntu ashobora kunubwira filme akuye kuri Bibiliya. Hari inkuru yo muri Esther nkunda cyane ni ya Rusi. Rusi rero igitabo kigufiya urashobora kuraba gusoma ino munsi na chapitre ane gusa. Kandi harimo ibintu byinshi dushobora kwiga kugira twumve icyo mu Imana ashaka kutwigisha biciye mu kino gitabo. Nashaka kugira sinshobora gusoma cyose ariko turasoma imirongo imwe imwe. Nashaka gusanga namwe icyo Imana imaze iminsi inyigishije kuri kino gitabo ca Rusi. Usome kuva cya mbere umurongo wa mbere gushaka kwa gatanu kugira ngerageze gusigura gatoya ivyo ari byo. Umurongo wa mbere gushika kwa gatanu. Mu minsi y'abacamanza ikigoyi cateye mu gihugu nuko umugabo w'i Betelehemu mu Buyuda ahungira mu gihugu ci Mowabu hamwe n'umugore wiwe n'abahungu biwe bombi babiri. Uyu mugabo aba hehe? Betelehemu muri Yuda. Ashaka twumve ko Bibiliya akantu kose kari mu Bibiliya karashobora gasigura. Ndakunda kuvuga nti isezerano rya kera n'ishusho y'ivyo turimwo mu isezerano rishasha. Betelehemu ni navyo cyo bisigura. Betelehemu ni navyo tuvuga. Betelehemu isigura iki? Inzu y'iki? Y'imikate. House of bread. Inzu y'imikate. Aha mwaje kurya umukate. Mko murarya umukate? Abanyarwanda bavuga ngo umugati. Inzu y'imikate. Yumvira ari Betelehemu mu nzu y'imikate ngo muri Yuda. Juda isigura iki? Yuda isigura iki? Praise, amashimwe. Yuda isigura amashimwe. Ari ahantu inzu y'imikate Imana ipuruvaye imikate kandi hari amashimwe. Aravuyeyo kubera iki? Habaye amapfa, habaye inzara, sivyo? Agiye hehe? Pio watubwiye ngo hehe? Agiye hehe? Moab, sivyo? Turi kumwe? Imbere ko Mana yashaka twumvisha ico Bethlehem, amashimwe na Moab. Iyi nkuru zose zikona gusoma muri Bibiliya hari igihe umengo ni ibintu byari teregide kugira bitwigisha ivyo turi mu munsi. Bethlehem n'ahantu twumvise yuko imikate hari provision y'Imana, hakaba na Juda ahantu h'amashimwe. Aravuyeyo agiye Moab. Turabe biri ikivuga kuri Moab. Ushobora kumiza ngaho gatoya Gapio. Usimbe gatoya muri Zaburi 108. Naratangaye niko nasoma ukuntu Imana ivuga ibisagara cyangwa kuri Moab. Ngiye kurare Moab ndatangara. Murongo w'icenda cyangwa w'icumi sinzi mu Kirundi ngene umeze. Murongo w'icenda. Somo cyane twumve mu Kirundi. I Mowabu niho cogero canje. Niho cogero canje. Edomu wayerekezaho jengene Moab gusa. Imana iko iravuga Moab yegeranje niki? Icogero no kuvuga iki? Ahandi handitse mu Bibiliya yandi handitse ngo bassin yo koga. Mwemanze guti wanyu? Bibiliya iyo ni shasha ya kera. Joseph dusomere murongo w'icenda twumve ngene usoma muri iyo Bibiliya yawe. 108 verset 9. Psaume 108 verset 9. Mu Gifaransa ni verset 10. Abafisa maruwi second. Mu Gifaransa ni verset 10. Kera ni mwave muzimira. Niko nabiteba ko nimpaka ndaziko bikenewe. Moab est le bassin où je me lave. Begi Imana iroga. Moab nco kimwe nco cogero canje. Hari ama version yanavuga n'ibindi. Ikintu cyo kogera abantu benshi bigujumbura nimwogera mu mabase. Nyande bazi makarena. Bigeze koga na makarena. Engene bihigira abanyamuji. Makarena murayizi? Makarena javuye. Makarena. Ayitamba gutya. Aje amazi yogira gutya, sivyo? Icogero canje nuvuga yuko imicafu ikuvuye ko ubuhoma bukuvuye ko bugenda he direct muri bassin.
muraza kubona musomye iki gitabo muraza kubona Mowabu n'ahantu h'ibicafu h'ivyaha ubusambanyi ahantu h'ibigirwamana niyo Mowabu avuye mu nzu y'imikate muri Yuda ahantu h'amashimwe agiye he mu micafu ni Mowabu kubera iki kubera inda sivyo kubera kusonza kubera iki mugabo igitwenza rero naribajije uyu mugabo ifashe umugore we n'abana barava ngaho bagiye kurondera ubuzima ariko abasigaye Bethlehem Yuda yagiye mwasoma iyo nkuru yose yamaze imyaka 10 yagiye bagiye ariko muri iyo myaka 10 haragera igihe imikati irasubira kuboneka bacha baragaruka muri iyo myaka 10 hari abantu benshi basigaye Bethlehem kweki batapfuye bagumye babaho ariko uyu mugabo byanse ko yihangana yavuye ico kintu ndiganga ni uko yavuye mu mugambi w'Imana abantu benshi baragwa mu cyaha abantu benshi baragwa mu mugambi w'Imana bavuga ngo niki ni ubuzima shaka dutahure ko ubuzima buri hehe muri Yesu haleluya ubuzima buri muri Yesu kandi uzoge bike uryamekane nko abarundi bavuga urindira igihe cy'Imana ntuje muri trisheri ntuje mu busambanye nubwo bakubwira ati ubwira usinyi kontra uteza gusohokana ukajyama n'ujya mugabo ndakubwire urashobora kuronka iyo kontra amadolari akayaronka ariko ayo madolari agutwaye Moab uraza kubona byamushikiye umugore agiye Moab uraza kubona byamushikiye inkuru ngene yagenze kumwanya ni muto ushobora kubisoma byose yaragiye Moab ikintu cya mbere cyabaye umugabo we yarapfuye abahungu be bararongoye ariko nabo abahungu be bagira gute barapfa asigarana abakazana babiri b'abanyamahanga Naomi nande Orpa haci imyaka ingahe 10 yumva yubize ngo hantu basuye kuronka imikate Bethlehem yasuye kuba Bethlehem hari ibihe by'amageragezo bituma abantu bashava ku Mana ugaheba Imana ukabivamo kagakiza ukagaheba yamasengesho kagaheba kubera iki nta kundi nibikora takene kubaho abananje bakeneye kujya acarasubira acarafata decision yo gusubira murongo wa 6 niho tubibona verse 6 acarasubira Bethlehem mani majambo asubiriye mu mugambi w'Imana shaka gusaba abantu bazi Gifaransa bashobora kuja kuri YouTube muzogene murabe kanguka yo mu Bubiligi yo mu 2016 nayise le lieu de Dieu ikibanza c'Imana kera yigishije ngaha nayise ngo le la de Dieu murayizi nkuru iri muri mu bami ba mbere cya 17 1 roi 17 nako ndigisha inkuru ya Eliya ingene yagiye Imana yamutwaye ahantu hari ubugaragwa atamvurirwa iramubwira ati genda la hafi y'urutare ugumeyo nategetse Imana ivuga ngo nategetse iki igikona kukugaburirayo umukate n'inyama ashaka kwibaza umukate n'inyama cyo yabwira wicaye wijyamiye nizo so gukora n'amazi ku rutare agumaza imisi yose hagari gihe Imana avuga ati vangaho ugene Sarepta nawe nyene nagize gute sinategetse igikona nategetse iki nategetse umupfakazi asigaranye agafuka nyuma n'amavuta ya nyuma n'umwana wiwe bashaka guha ubye ubeho kwera iki yagiye kwera Imana yurugaye amazi shaka kubira iyo nyigisho abazi Gifaransa muje muyumvirize sivyo bizobafasha kumva akamaro ko kuba mu kibanza c'Imana abana b'Israeli imyaka bamaze mu bugaragwa siko mwabibonye bakivayo mu bugaragwa ngo baranyotewe Imana igira urutare ruvamwa amazi baranywa amazi abana 10 miliyoni baranywa amazi hanyuma gitangaza abantu benshi batarabona nuko aho bagenda hose urutare rwarabakurikira ibuye ryarabakurikira siniko yise amaguru cyahita yafise mbwa yarabakurikira kuko n'amazi ari kuronka aho bagenda hose igicu kihari nukuva yuko Imana ari kumwe nabo ino nyigisho sishaka kwagara cyane cyo mu kibanza cy'Imana mugabo niho hanini yashaka ko twumva hari ibintu byinshi sivuze ngo ucupfa
cyangwa umugabo wawe acapfa cyangwa umugore wawe acapfa, ariko hari ibintu bipfa. Hari ibintu bipfa mu buzima bwawe kuko utari mu kibanza ukwiye kubamo. Cyo gituma namvuga ni uve muhira wateguye umunsi, umenye neza ko ugiye mu kibanza Imana igushakamo. Amen. Amaviza si bibi kuyasaba, ariko musenge imbere yo gusaba amaviza yo kuja hanze. Nturondere opportunity gusa yo kuja hanze. Menya yuko Imana igushaka hanze. Kwifisa umugambi. Yeremiya 29:11 murayizi. Jeremie 29:11. Ngo ndazi, haleluya. Ndio avuga ngo ndazi ivyiyumviro, ibitekerezo, ivyiyumviro, imigambi ndagufiseko. Imigambi yo kuguha un avenir et de l'espérance. Kuko ivyizigiro kazoza nziza. Ndaza kubereka ngene umuntu akwiye kwa mugambi w'Imana. Ndakwereka n'ingene Imana ishobora gukorera mu mayerero twagize, sivyo? Ndaza kubishika ku ivyonye. Ariko twanze ukagare kuri inkuru uyu mugore ngene yagiye gusubira inyuma. Murongo maze gusoma ko murandika namye babwira muze murandika murongo 11:13 verset 11 gushika kuri 13 bariko barasaba bamwinginga abakazana biwe yuko bashaka gusubirana nawe hariya muri Bethlehem. Uyu mugore aravuga ati ndabisavye, je ndashaje, ndumukecuru, ndumutamakazi. Kuko mu mico ya Israeli iyo umugore afakaye yarongorwa n'umufrere wiwe, frere w'umugabo wiwe. Aravuga ati none jewe ko namaze guca muri nda yanje n'abahungu uzovyara babarongore. Ana majambo yari yashavuye. Nimundeke kuma ngaho mugira ubuzima bwanyu muri Moab. Murongogwe je ndisubira iwacu. Hanyuma kintu shaka kubereka ngaha gikomeye, kimwe mu bintu shaka ko twiga no munsi. Murongo 14 Pio, so murongo 14 twumve. Verset 14. Barongera baraturikisha bararira. Baba kazana biwe baraturikisha bararira ko yabankiye ko bajana. Orpa agumbira inabukwe. Ariko Rusi we agumana Orpa agumbira inabukwe, ariko Rusi we agumana nawe ubutakivana. 15. Naomi aravuga ati raba mugenzawe asubiye mu biwabo no kumana yabo. Nawe subirayo ukurikire mugenzawe. Mara majambo Orpa yarabaye realiste. Avuga ati uyu bermere wacu mabukwe sivyo twabana neza turamukunda, ariko iyo avuga nivyo ngiye mu mahanga, ngiye mu bayuda batankunda batanshaka, ndi umunyamahanga, je n'umukobwa sindagira mariage, sindashaka, nta kundi basi birababaje, ariko no uko bimeze reka basi ndamugumbira ararira, basi ararira aragenda. Yakoresheje iki? Bon sens. Uyu mukecuru azomarira iki none? Ndishakira mariage, ndashobora abana, n'umukecuru azomarira iki? Azondongora. Acha arasubira inyuma. Abo yasubiye inyuma, Rusi inkuru yabaryohera cyangwa barambira. Ibaryoheye buzomagira ngo namutovuga mugire gutya. Je nayikuze cyane. Kose ni inkuru iryoshe muze kwisoma ngashira muhira. Muze gusoma 4 chapitres ni bizine gusa. Muraza kwiga ibintu bikomeye. Navuze yaba ndiye Hollywood ngira amafilme shinagira filme y'inkuru ya Rusi. Iraryoshe cyane. Achavuga ati raba taso mugana natangaye gatoya ibibazo bivyo bakazana ntuze na nyina bukwe nibiri muri Afrika gusa ni n'abazungu yongoranira hari mukazana na nyina bukwe nasangaye ivyo byari bihari niyumvire kenshi usanga hari kibazo hari daimoni ija hagati yo mukazana na nyina bukwe ariko baba barakundana bisigura iki bisigura yuko yari afise ikintu kidasanzwe yari afise umutima udasanzwe abonye agiye ati Orpa yagiye afise ubwenge huguruka amaso humuka genda nawe ati ndapfa ndagukurikira ahuja nihonja niwasonza nzosonza niwapfa nzopfa shaka unshira amata mu maso navyo yavuze mugana zuko byo koravuga sidakuvako kubera iki atamukurekura hari kintu yari yamubonyemwo bisigura yuko umuhamagaro wiwe vocation yiwe yari atashe na nyina bukwe
hari igihe Imana ikrea relation alliance hagati yawe n'umuntu ukavuga uti ibyo akora byose sinamuvako. Bibiri ivuga ngo umurongo wa 17 na 18 ngo hageze yabonye ko byanze umurongo wa 18 soma verset 18. Naomi abonye yuko afashe ingingo ntabanduka yo kujana nawe aca arahora. Aca arareka. Naomi avuga ati yananiye nta kundi. Rusiya sinakundi. Abonye byanse basi ngo tujane. Ariko nshaka kubereka rero ni ngaha. Shaka kubereka yuko nimwaza kubona iyi nkuru nimwaza kwisoma kuko biragoye ko ibaryohera mutayisomye yose. Ishaka kumanga ngiraza kubaha resume. Icyo muza kuba nuko kubona yaremeye kureka Europa byari umugambi w'Imana. Kubona uwundi yemeye ngaha kaza murongo 10 ngo usomye verset 17. Aho uzogwa niho nzogwa. Bahampambe Uhoraho arakabimanira kandi birushirije ninagira ikizonandukanya nawe atari urupfu. Urumva yuko Rusi yavuga ati ntusubira kumbwira ibindi kwereki yari yatashe. Hariho usomye neza Yeremiya 10:29-11 Jeremie 29:11 bisigura yuko ukutwese turi ngaha hariho umugambi Imana igufiseko. Kandi umugambi Imana igufiseko ntibijana n'ivyo wowe ushaka, ntibijana n'ivyo wowe wifuza, ntibijana n'ibihe by'igihugu urimo, ntibijana na 2020, bijana n'ivyo Imana ateguye imbere yuko Adamu na Eva babaho. Imana ari gufisa mu byumviro vyayo sokuruza wawe atarabaho. Cyo tuma mu Efeso 2:10 avuga ngo twaremewe ku bikorwa vyiza kubw'intumbero ibikorwa vyiza byamaze kuremwa kera kugira tugere gute tubigenderemwo. Cyo gituma imigambi yawe yose wamusenga ugume mu mugambi w'Imana. Cyo gituma ndakwiye kuva muhira udasenze aho muhura bose usenge. Projet ya mariage uri umuseribateri senga ntuhushe umugambi w'Imana. Ikintu cyambere mbashaka kuvuga imbere ko tubandanye nashaka kubereka yuko igihe Orpa agenda Naomi yamubwira ati yo byakweruragiye azako n'abana bagwana bashaka kwaza kubabanguranya ariko Orpa yagize neza kugenda. Haraba Orpa mu buzima bwawe bazogenda. Nashaka naguhe impanuro uno munsi nimba usenga imisi yose nimba ushaka kuba mu bugombe bw'Imana imisi yose. Hari nako nubiza ejo muri audio numva umugore yakora avuga ngo kera natinya gusenga kugira ngo ubugombe bw'Imana bube mu buzima bwanje. Yaratinya ko nabuvuga havaza ibintu ntashaka. Ariko niwashaka yuko ubugombe bw'Imana buba mu buzima bwawe ukamera kuba dans la volonté de Dieu ukawuzi kuri umugambi w'Imana Orpa niyagenda uzushima Imana ko agiye. Biragoye rimwe na muvuga amen yiri mu amaze kuja mu yigumbagumba kumwiboherako. Ariko ifareko Orpa agenda ifareko Rusi agira gute asigara. Abantu muri kumwe abantu bakora Orpa ninde? Orpa si umufiance gusa cyangwa umugabo. Orpa ashobora kuba patron wawe. Patron ku kazi. Hakaba ikintu ku kazi bakakubeshera. Barakubeshera. Bakwanzikete yo gukura cyangwa menace yo gukura ntuzugire ubwoba. Nta numwe avuze amen. Ko biki mutavuze amen? Ko mutavuze amen? Hanyuma njiki uzongaburira. Vuga uti amen. Orpa nasohoke buzima bwawe. Orpa naveyo. Kugaje gutesha umwanya. Ntukeneye Orpa ukeneye Rusi. Ko Rusi ari muri filime y'ubuzima bwawe. Ari muri plan y'ubuzima bwawe. Ni nk'umuntu agenda gutsinda igitsindo arbitre yavuze ngo pri. Oh urahumba ndakuciriza tu. Umupira urinja muri file ntaharura. Cyo gituma ukwiye kwemera ubugombe bw'Imana. Misi yose amusenga ndashaka ba Orpa baveyo. Sivyo? Sigomba kubwira abantu bazogira mariage vuba mugaba abafiance. Abagira ngo agira twononere kandi twabihejeje.
twabihejeje vyose nizera ko mwasenze sivyo nimba warasenze ntugire ubwoba mbwa niba utasenze attention ukwiye gusenga umenye ko Orpa canke Rusi namaze kumva intaye zirenga nkazingaye personnellement zirenga nkazitanu y'abantu bashima Imana aba Orpa bavuye mu buzima bwabo abakope babahevye abafiance babahevye abafiance b'abakobwa bahije abahungu bagasanga bahaye inzira Rusi bari bazibiye Rusi harigiye Orpa za kuzibira Rusi kavuga ngo jewe ndi fidèle kuva ndi umwana sindekura ne handi nyene je simpemuka sivyo ariko ndashaka kubwira yuko Imana niyo le maître des temps et des circonstances Imana niyo ihindura ibihe byanditse muri Daniel 2:21 Daniel 2 verset 21 vuga yuko Imana nimbura umugambi w'Imana Imana irafata control y'ubuzima bwawe sivyo rero Imana ifashe control y'ubuzima bwawe ntisubira ko byose bizomera neza hari bizopfa mu nzira nziza n'izopfa mu nzira mbi cyane cyane bipfa mu nzira mbi iyo udashaka kumva iyo ushaka kumviriza Orpa azogenda utababara ukamusezera bye Orpa tuzosubira Imana ibishatse sivyo ariko kenshi Orpa agiye namarira Orpa aragiye mureka agende sora ba Orpa banyu Orpa si ibyo gusa abashefu ku kazi gusa Orpa n'abagenzi amitié sishobora kumuheba twariganye kuva twavukiye tuva hamwe mu ntara imwe iwacu ubwoko bumwe hariya sinomuhemukira ndabwiye ngo mwange ntamwe mwange mugabo yagufatana nawe yakwifatanya nawe kuko ariko aragukura mu mugambi w'Imana ukeneye abantu bagusunikira mu mugambi w'Imana ukeneye abantu bakontribuwa baja muri plan y'Imana abantu Imana yateguye hari abantu baba abamarayika b'inyama n'amaraso samarika spirituel mugabo bakora nk'abamarayika umuntu ashobora kuza mu buzima bwawe ase mission y'Imana uriya mupfakazi yaje gufasha Eliya ntiyarazi ivyo aje gukora nta jwi ry'Imana yumvise wabyumvise ninde Eliya ariko Eliya mushikiriye aramubwira ngo banza ucumbe umejewe nge yawe atari umugambi w'Imana ujya mugora avuga ati wa mugabo urasara mu mutwe jewe n'umwana wanje dupfe hamuje urinde wewe ariko kwera umugambi w'Imana yari yateguye umutima wiwe imbere yuko ashikayo Imana yateguye umutima w'umuntu nta mastrategie ariho ndi ukubuso wa mbere muri 2013 Imana yanyugaranye 10 ans ta voyage kuva 2003 10 ans mu kabati passport irahera no mu Rwanda sinajayo hanyuma Imana irugurura ambwira ngo gena muri Amerika change muri Amerika gute barambwira ati Amerika bimeze gucya hari ibintu basaba baragoye hanyuma ndagenda Imana ambwira ati genda gure passport nari mfise nayishobora kuyigura mbwa nta ticket nari mfise ariko nagenda muri ambassade ntafise ticket Imana yambwiye aho ngenda nashitseyo umugabo umwe akijijwe nambwira raveye nzogenda muri ambassade passport yawe wayigura yonse ryari nayironse ejo donc il vide ego nizera ko wasenze acambwira ati batabonye amavoyage yandi we nta kintu kimwe uruhina na kimwe ntashoboye ariko nagenda kubwira yuko iyo Imana yateguye umuntu en fait mengo ni jeu mengo ni bikino nashitse biro tatugo ngo ejo uzoze gutora passport yawe ngiri mu visa cyanasohoka ndiko niyumvira aho nzokuri tike abantu ari hanze bavuga ati umuntu yabuze nta kundi mugana ko nvitika mugabo ushatse kwereka yuko iyo Imana ateguye umuntu yamuteguye Imana abwiye Eliya ngo iki ngo nagize gute ngo ninginze umupfakazi nategetse umupfakazi nategetse igikona hari abantu bategetse ku bwanyu hari abantu bategetse ku bwanyu nabwire umukobwa Imana yategetse ko umugore wawe ntashobora kuzokwana ashaka kuvyimba ubwa mbere ugira urondere muga azoteba yemere umuhungu yategetswe ntibikeneye guhindura demarche kumutwengera Imana yamutegetse mugana uzugira ubwenge uvuga ati utegetse sha uraza tu si ukuvuga
uraca mu nzira abandi bacamwo ariko ubu umutima wawe mana uwategetse ntashobora kuresista no kameme jewe ya umungu nta n'amashuri afise kame jindi muri lisansiye wewe kame wagaruke mu kangahe mbe bwira wagaruke mu kangahe nta na dese tufise hama jewe kameme ega ifo kuraba niyumva umuryango ndimwo kameme uragayana kayemwe utategetswe uvuga amajambo nkaya wategetswe ubanza kubira ataraza Imana yagutogosha n'amasengesho yawe abakobwa n'abahungu mutagira mariage nimusengera abategetswe babe barabira muzoshika bari pre kubera bategetswe shake adovyice we wahagaze neza mu mugambi w'Imana wategetswe araza nakazi barashaka kwankira no ndababaye vraiment ate karakazi keza nagwemwe ibihumbi by'amadolari sakawe nimba rohagaze umugambi wawe w'Imana sakawe ariko ba orupana gusavye uve ngaho bahanze bagende apano bice abate kwitwa hambe bakure muzima bwawe kugira bahikibanza hari aba orupa bazibiye rusi baveyo ikindi gikomeye rero murongo wa 21 verse 20-21 kinshaka kubereka bas asubiye Bethlehem mara majambo asubiye hehe mu mugambi w'Imana soma tuva majambo yavuze ashitse asanze abandi bagore babaye fidele bagumye muri Bethlehem nuko hari inzara barafumu kumure bajya rimwe ku munsi cyangwa rimwe mu minsi ibiri ariko bagumyeyo kandi ntibapfuye abyumvise bagumye mugambi w'Imana bacamwe bigoye ariko ntibapfuye yahunze ikinone ariko navuze ngo yahunze ubwoba yagize ubwoba ndapfa agarutse imyaka 10 basanga abarinze abatimvye ntibapfuye yagenda yuko ibigero bigeze uzocamwo ntuzopfa nutinye satana akwera ngo urapfa oya ntupfa uri umugambi w'Imana ntupfa urikura cahantu Imana ikura kwigisha ariko uzovayo bishaka guteba bishaka kumara umwanya ariko uzovayo iyi nzara yo muri Bethlehem yamaze imyaka 10 ariko yatevira hera sivyo simvuga kuzomara imyaka 10 ariko rafise igihe ibyawe bishobora kumara ariko urindire agarutse 20 soma verse 20 na 21 arabishura ati ntimube mukinyita Naomi ariko munyite Mara kuko rugira byose ivyo yangiriye byambereye umururazi bananya navuye ino ninahaye uhoraho angarukanye iwacu ataco mfise munyitiriki Naomi ikintu gikomeye uhoraho ko yantunuje kandi rugira byose akaba yanteye ibyago nabwire ikintu nshaka mumve ngaha Naomi isigura present umuntu aryohewe sivyo ikintu kiryoshe hanyuma ngo nimuze kunyita Naomi munyite umururazi kuko ngo Imana nteye ibibazo ariko ikintu gikomeye nshaka mubone ngaha kandi cigisha abantu bose bari ngaha na jewe ndimo murongo 21 handitse ngo akambere pati ya mbere navuye ino ninahaye hanyuma uhoraho angarukanye iwacu ataco mfise geza ngaho navuye ino ninahaye j'étais dans l'abondance ariko ngo muri à mon départ akiva Bethlehem mu nzu y'imikate mu mashimwe yavuyeyo ari muri abondance yavuyeyo afise umugabo yavuyeyo afise abana babiri sivyo kandi adakenye hanyuma agiye umugabo we arapfa n'abahungu be barapfa agarutse les mains vides agarutse ari mupfakazi agarutse atanu umwanya afise ikintu ashaka kubereka ngaho gikomeye nize nawe ushoboye kwiga neza ko navyanditse vendredi bimwe nkuna kwandika kuri Facebook canke WhatsApp navuze gute kugira ushobore kubona ikintu ciza Imana yagukoreye ukwiye kwibuka ko hari abantu babuze kandi bako rasengera icyo kintu wowe ufise kugira ubona akamaro ko kugira amaguru nuko ko abantu batayagira kugira bagira akamaro ko kugira umuduga nubwo ugenda urazima upfa nuko yuko batawufise nubwo ufise ikinga haratagira ikinga kugira bagira akamaro ko kumenya kubona amaso yabona nuko ko abantu bagenda n'inkoni sivyo
uyu mugore yavuye Bethlehem azi ko agowe, azi ko atacafise, ariko yaratunze, yari muri abundance, ntavyo yabona, kuko iyo yibona ntiyari kuvayo. Murabitahura? Icyatumye avuga amajambo nuko yabonye yuko asuye inyuma atafise ivyo yari afise, asanzwe ari ubutunzi. Byatwanze ngene umuntu akunda kubona akamara k'ivyo afise yatakibifise. Amen. Nimba ari abantu bari umugisha mu buzima bwawe, ukwiye kujwisa, kunezerwa uwo mugisha. Amen. Haleluya. Shima kuvyo Imana iguhaye. Umenye ko icyo ufite cyose nimba kiciye mu nzira nziza n'umugisha uvuye ku Mana. Nimba ari akazi nuko ko udakwira ivyo ushaka wowe indoto zawe, nimba akazi kawe kagutuma ushobora gufungura n'umugisha uvuye ku Mana. Uko kangana kose n'umugisha uvuye ku Mana. Nimba ufite umugabo n'umugisha uvuye ku Mana. Nimba ufite umugore ufite abana n'umugisha uvuye ku Mana. Ivyo byanditse muri Yakobo cya mbere 17, Jacques 1:17. Tout don parfait ivuye ku Mana. Ariko Naomi yagiye kubitahura ari uko byamuvuye ko. Akigenda abona ko agowe, ariko avuga ati ngarutse ngaragara, navuyeyo nuzuye. Imana ishimwe. Ikintu gikomeye ngaha dukwiye kwiga, shaka ko twiga. Kenshi ko bavuga iby'ama mariage, by'ama fiançailles, yuko mukwiye gusenga, ntimuhushe. Uzugire mariage n'uw'Imana yateguye. Hari gihe nkugira ikibazo n'abantu bagize mariage batasenze na gato. Kavuga none je ko ntasenze. Senga bene n'Imana. Hari abavanye bakagira divorce ngo bagira basenge baronke uw'Imana bateguriye. Ariko natahura ama principe y'Imana ngana. Principe y'Imana nuko umugabo n'umugore mugize mariage mucise umwe. Wihenda utihenda n'umugore wawe. Sivyo? Rero hari ibintu ushaka kubamwo ugahindura, ukagira marshaliere. Ariko hari ivyo ubamwo ntugire marshaliere. Sivyo? Ikibazo nshaka kubabaza, kinshaka ko tufiga ngahare gikomeye. Nuko niyo warihenze. Sivyo? Wagiye mu bintu atari vy'Imana. Hanyuma ukabitahura ko wagiye mu bitari vy'Imana. Ukihana. Amen. Jambo kwihana, ukihana tumana mbabarira nagiye mu byo ntazi. Ari byo ushaka kuvamwo urabivamwo. Ari byo udashaka kuvamwo ntubivamwo. Ahubwo Imana yabikoreramwo. Ngenda bibereke ngene Imana ishaka kubikoreramo. Nabaho uburero bwo muri Bibiliya, sivyo? Tubone ngene abantu bagiye kure y'Imana ariko bakagera igihe bakagaruka Imana igakora muri bo. Ndabereke inkuru ya Dawidi murayizi. 2 Samuel chapitre 12. Inkuru ya Dawudi yavuye mu mugambi w'Imana, akora icyaha, afata umugore wa Uriya, agira gute? Aramwica. Yishe umugabo wiwe kugira twari umugore. Yabonye umugore aramwifuza ari gusa. Iyo nkuru murayizi. Amwifuje ashafata umugabo wiwe ari mu gisirikare, amujana ku rugamba kumwica. Amushira imbere kugira bamwice. Ashafata umugore waramurongora. Chamusha munzi we. Umwami yakora ivyo yishakiye. Amushize munzi we aravyara umwana. Imana irungika umuprofeti. Yamubwira ati ivyo bintu wakoze nibibaho. Wakoze icyaha. Ariko Imana yaranamuhanye. Icyabaye Dawudi yavyumvise ko yakoze icyaha, yarafukamye araririma. Umwana arapfa. Sivyo? Umwana apfuye. Ntisigura yuko Dawudi yaciye asifata umugore ngo mbo nta kundi nibeshe genda. Yagumanye n'uwo mugore. Bibiri ivuga ngo Dawudi hajya nababwiye Dawudi yaciye amuhoza, ariko ikintu cyabaye kindi. Haleluya. Imana yaciye imushumbusha. Kimuhundi mwana yitwa nde? Salomo. Ariko Salomo ngaha murongo 24 havuga ngo wahashitse 2 Samuel chapitre 12 verset 24. Maze Dawidi yirura umugore wiwe Batisheba. Yinjira iyo ari. Aramurarira, hanyuma abyara umwana w'umuhungu amwita Salomo. Uhoraho aramukunda. Haleluya.
Il fut aimé par Dieu. Yakunzwe n'Imana. Siko muvyumva. Kubera Dawidi yihanye, Imana yakoreye muri ivyo nubwo atariyo yari yabiteguye. Haleluya. Ntaco bitwaye ngene wavutse. Nimba wavutse muri viol. Mama wawe yamfasha ku nguvu. Hamura bakonsi. Ariko a partir du moment conception yabaye uri mu mugambi w'Imana. Nuzokomera no kwesha ngo wewe uri cyaduka. Imana ikuzi, oya Imana irakuzi. Nimba Salomo Imana yamukunze kandi yavutse muri relation yaciye mu bintu bibi. Kwera habaye kwihana. Haleluya. Kwera habaye kwihana, Imana yakunze Salomo, apana kumukunda gusa, ikimugira umwami. Umwami wa Israeli. Harama histoire menshi muri Bibiliya yo kugumuka yo kuba hanze mugambi w'Imana. Murazi inkuru ya Yona. Bakoze kwigisha ngaha, sivyo? Yona histoire yo murayizi. Ona yabwiye Imana, yabise abantu bo kwihana, Imana yabwiye abantu bo kwihana, Yona aranga kuja kwabwira ubutumwa, arahunga, afata bato aja kure y'umugambi w'Imana. Sivyo? Araja mu mazi kubera haje igihusi, igifikira bumira amara iminsi 3 mu nda. Ariko datangaye mbonye mu Matayo 12:40. Matthieu 12:40. Yesu atanga karero ka Yona. Abango nkuko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi. Niko mwana niko jewe nzomara iminsi 3 n'amajoro 3. Mwisi imbere kuzuka. Sika mu byumva. Abaroma 8:28 ijya verse nashaka byukuri ko tuyumva. Home with 28. Vyose bikoraniza hamwe kuki kuneza y'abakunda Imana. Eske cyo kintu muracumva cha vyose. Muri inkuru ya abami ba kabiri igice 20. Kora ama verse menshi siko ngumura yandika. 2 Rois chapitre 20. Inkuru ya Ezekiya, nibandazi inkuru ya Ezekiya. Ezekiya ngene umuvugisha aje kumubwira ngo gira testament ahageze gupfa kandi aragwaye. Wewe ucuvuga gute? Ndabaza. Siko siri muvugishwa. Haraje sentence birabwiye ati umviriza. Hasigaye amasahane y'ukubaho. Cyangwa amasaha 5 yo kubaho. Wewe nyene. Cyangwa uvugisha wa vrai wemera dans 5 heures ugiye gupfa. Wocugira gute? Arabakora zunzu umutwe. Akaduga ntaragura. Ntararongora. Ntararonka umwana ntibishoka kwirikije wega mana ndagukorera oya. Ndabwire ndiho yavuze ngo genda. Amen. Ndavuze amen. Tuzo koko Mana guhezagire. Ndiho yavuze ngo genda bisigura ngo genda kubera iki muri plan yiwe dukirimo aprecho gihe yavuze. Niwagumaho uzokonona ibintu. Amajambo akomeye. Samajambo yo gushuha haleluya amen. Chakira. Chakira iki? Urupfu. Ndio chakira urupfu. Gupfa ni inyungu. Navuze nabi. Gupfa ni inyungu. Mbega no chamfa nta amen mvuga da. Gupfa ni inyungu. Nikijambo ry'Imana rivuga siko? Paulo avuga ngo ni gupfa ni inyungu. Nifuza bazi kuguma ngaha kwera mwebwe niko Paulo avuga ndabwira ubutumwa ariko ya no hitamwo inyungu za jewe Paulo nguma ngaha ngubitwa teseka bansuzugura abantu bangira iki no guma ngaha ndondera iki reka nigire mbane n'umwami aho imibaro yanje yose nta nico yasura kubira hariya nguma mbiri vyo ntaco yakiriyo nta marira ariyo nta nkuru mbi ziriyo nta biriyo abantu batangaje gukizwa niko tarahishurirwa icarico ijuru n'ahantu c'est le contraire y'isi majambo make ijuru ntaco wifuza ngo umubiri kwirikura gusaba ngo gira ibi nibi ijuru n'ahantu nezerwa gusa ijuru n'ahantu ticuza
ko nabatera uburoho mugira uburoho sindajayo mugabo niyo tigo niko naca ijuru nta kintu ushaka kuguza n'ijuru Yesu yavuze ngo ubwambwe ijuru ngo ni nk'umuntu abonye aje mu rugo iwawe akabona ufite inzahabu akadekuva inzahabu muri iyo parcelle ntakubwira ngo nashira mu mfuko agapima handi akabona ari inzahabu we ntavyuzi acharondera amafaranga yose yo kugura iyo parcelle kuko yabonye ikintu kiruta ibindi bintu byose ijuru ntushaka kwikompara n'ikintu na kimwe amen nje tuzanga bakwagira nti Imana ivuze ngo harageze gutaha taha Ezekiel sivyo yakoze iyo nkuru za muri abami bakabiri 20 2 Rois 20 sivyo yakoze ira insiste shaka kubaho abwe Imana ngo ibuka narakugororokeye Imana avuga ati okay nagwaye 15 zo kubaho izo 15 ibyabaye muri izo 15 haravutse umwana yabyaye yitwa Manase ibyago yakoreye Israel pendant 50 ans nta mwami n'umwe wa Israel arabibakorera baramenewe nabi enabwire iyi Imana ifashe decision ishaka kukurinda ibintu bibi iyo yabonye we utabona mu gusenga duhindwe dusenga tuje kubwira Imana ngo ndashaka ibi bivuge ariko Imana igize ngo stop ni stop kera nayigisha inyigisho kuri radio vyizigiro nigisha vya mariage nahagara gose nakarira cyane abantu biyangaje amahorasyon batasenze havuga nti niba utasenze stop abantu ngashaka nk'abatatu twahuye ngo ya stop yawe iranshisha ndako niyigisho zawe mekasi shaka gusura kuvuga ibintu bya stop Prazi myaka je maze ndindiriye hama ngo stop mume rero urabufise nawe mfise ariko ndiho namufise kasi ndoreka kubivuga ntakundi neza kubivuga sivyo nako ariyo abaroma muranyanzi murayize abaroma 8:28 nuko ikintu cyose nuko coba ari kibi ariko Imana arashobora kuyemvita mu cyo kintu ukihana ugasaba itunganye ibintu mu buzima bwawe haleluya ngoma kwereka dusure muri Rusi twagiye kure cyane dusure muri Rusi igice cya 2 chapitre 2 usome murongo wa 1-5 nyeruse kandi Naomi yarafise mwene wabo w'umugabo wiwe umuntu akomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki yitwa Bowazi Rusi wa Munyamowabukazi Muzungu kabisa asiakisa mu Fransa wa Munyamowabukazi wa Munyamowabukazi garuka mu Burundi rero abarira Naomi ati ndekura ngende mwitongo ntorore udusigazwa murikire uwongirira ubuntu aramwishura ati genda mukobwa wanje aragenda atorora mu kiganogano akurikiye abagenyi kandi umurima yarengutse ko wari uwo mwitongo rya Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki ugere 5 ugere kuri 5 Bowazi araza avuye i Betelehemu abwira abagenyi ati uhoraho abane namwe nabo baramwishura bati uhoraho aguhezagire maze Bowazi abaza umuntu wiwe agenyesha ati uwo mukobwa nuwande abajene y'Ibujumbura ngo yakemye yafaditse uwo mukobwa nuwahe umugabo ari puissant atunze kandi ari umuryango w'umugabo yapfuye wa Naomi ngene bya bimeze kijya gihe abantu batunze barafise amatongo hanyuma tuto turi amatongo
hajya kuri hegereye ku mpera abakene n'abapfakazi baraza kuharima ku buntu. Ikintu ciza gose. Atase amatongo baragenda bakaza kurima mugani baje hagati bakarima. Rero Rusi yagiye kurima ngaho. Yagiye kurima ngaho hama le patron witongo raza hari abantu si Rusi wenyene hari abantu benshi akabaje ngo uriya mukobwa hariho connection divine yari yahabaye. Mwana majambo Boaz yari yategetswe na ndiho kwinjira mu buzima bwa Rusi. Rusi mu Burundi kaze ko ririmira ntamenyire ko hari umuntu yafatitse hariya nyuma y'abandi n'abandi benshi ariko uw'Imana yategetse arakurondera sumurondera arakurondera kwere yategetswe sivyo. Ariko shaka some neza umurongo wa 3 kintu kimwe verset 3 aragenda atorora mu kiganogano akurikiye abagenyi kandi umurima yarengutse ko wari uwo mu itongo rya Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki. Mu Kirundi bivuga neza mu Congereza n'Igifaransa. Igifaransa bavuga ngo mwumvirize neza il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Gumengo ni kigihamana ariko ngarabwiye nta gihamana kibaho. Ivyo ngaha bita ngo ni par hasard yari plan de Dieu. Yari umugambi w'Imana ko Rusi hari imirima myinshi ariko uwo murima yatoye nuyo nyene. Haleluya. Ngene Isaka rose umugore murabizi umukozi we banje gusenga ariko si hasard ko Rebeka ari yaje kumusaba ngo hamazi indogobwe ziyo sivyo. Ariko iyi si hasard shaka kumve yuko nta hasard ibaho. Ino nyigisho yise ngo nta kibera ubusa. Titre nta kibera ubusa. Ivyo irimo vyose ce n'est pas par hasard wabaye Murundi cyangwa Murundi kazi. Si hasard wavutse kuri rya abavyeyi. Si hasard ko uri ngaha wicaye muri MK. Nta hasard. Abari ngaha hari abantu bazoguma ngaha ubuzima bwabo gushika baje mu ijuru. Hari n'abazova ngaha bakagenda gutwara ubutumwa handi sivyo. Ariko ushobora umuntu wese akwiye gusenga abe aho Imana imushaka kuko nta hasard ibaho. Iyo usenga ibitari vy'Imana birugarika. Ari mirongo myinshi neshaka dusoma mbwa amasaha ko ragenda sikanyuza nk'itanu. Yosuwa cica 11 ndabereke ngene Imana ishobora gukora mu buryo udashobora kwibaza. Genèse Yosuwa cica 11 nyarusa pio ucubura tegura no muri no kuvayo cici 9 Josué chapitre 11 na verset 20 na Exode 9 11 12 nyarusa Yosuwa 11 Jana nabereka ngene Imana yagwanira abantu ikintu ndabereka ngene Imana ikora mu buryo mudashobora kwibaza. Yosuwa 11:20 nyarusa Josué 11:20 kuko ivyo byari bivuye kuhoraho yakomanaje imitima yabo bakaza kugwana n'Abisirayeli kugira ngo Abisirayeli babaherengeteze rwose babaherengeteze babageseze nkuko uhoraho yari yarabariye Mose. Geza ngaho gatoya singo muvyo ushaka kubereka abanzi yo kwagwana na Israeli biyo asomye ngo uhoraho ndiho yagize gute nimwakurikiye yagize gute yakomanaje imitima yabo gira biyofsine niko ngaho babetetu bavuga ngo turabakubita tu kugira ngo nibaza bacha barengeteza bose Bemwe amusiki Imana ishobora komanaza umutima w'umuntu. Umwanya uragiye mwandike kuvayo 9:11-12 Exode 9 verset 11-12 pio uraja muri itanguriro 45 Genèse 45 kuvayo 9:11-12 Exode 9 verset 11-12 nawe nyine twereka Imana ikomanaza umutima wa Farao kugira ntagire gute nabarekure malgré ibihano byose yako biraba ariko yarakomanaje umutima ahandi Imana ikabagira gute ikaworosha
Haleluya. Rero shaka mwumve yuko bino bikora ryari. Bino bikora iyo uri mu mugambi w'Imana. Kumangurikira. Iyo usenga iminsi yose ugashaka muri volonté y'Imana, abatari mu mugambi w'Imana, Imana izakomantaza umutima. Jesu ndavyumva uye muntu twarakuranye twarabagenzi ntaki ndatelefona ntanyitaba nandika ntanyishura sinda abantu baje kumubwira amajambo ndo Imana yamukomanaje umutima kuko igihe ciwe caraheze hano batuma yuko igihe gihera hari abantu mugendana igihe kimwe hari abantu muzogumana gushika upfe apana umugore wawe gusa hari abantu atari umugore wawe abagenzi abantu muzoba hamwe no mu bikorwa gushika wowe uzoje mu ijuru ariko n'abandi muri kumwe muri iki gihe hazogera igihe afata train yindi nawe ufata iyi kandi mutashwanya hari igihe Imana ishobora gucisha muri ivyo bana bakomanaza umutima cyangwa akaba ama incident atuma muvana nico gituma iyo umaze kumenya ibi bintu dusura kwidodomba ntuzokwidodomba ngo byapfuye ntuzokwanka abantu bakora kononera nta numwe ashaka kononera uri mu mugambi w'Imana. Amen. Turarangije ni umurongo umwe muri iyo yahasomye yahashitse Genèse 45 murongo wa 4 gushaka kuwindwi shaka kwereka ikintu gikomeye cyane kuvyerekeye inkuru ya Yosefu. Murayizi mwese benshi. Yosefu umwe mu bahungu ba Yakobo ngene sewe yamukunda baramugirira ishari bashaka no kumwica baramugurisha yiretruva muri Egiputa aja muri prison ava muri prison aja kuba premier ministre w'igihugu gikomeye cyane nka Egypt sivyo. Hagera igihe hari amapfa iwabo n'abaheburayo baza kurondera imikate baza kurondera icyo bafungura muri Egiputa basanga ro patron mwa undi birukana baragira ubwoba ariko yarabagaburiye. Nashaka twumva amajambo Yosefu yababwiye. Soma. Yosefu abarira bene se ati ehe ni munyegere. Baramwegera aravuga ati ni jewe Yosefu mwene so umwe mwagurisha ngashogwa muri Egiputa. None ntimubabare ngo mwite ko umwikomo kuko mwangurishije nkashogwa ino. Ntimubabare ngo mumuyagirize ko namwarangurishije kuko Imana ariyo yatumye ndabitangira imbere ngo mbe kirokora umukiza sauveur. Ikigoyi kimaze imyaka 2 mu gihugu kandi haracyasigaye iyindi myaka. Umurongo w'indwi sisi ayi bandanye haracyasigaye iyindi myaka 5 batazoruha barimamwo cyane ngo bimbure. Ngaho gatoya turarangije sivyo turarangije ntimurambirwe turarangije ariko ndagenda basabe abarushe mukanguke sivyo. Umurongo umwe gusa shaka twumvirize twese cyo muhagaritse ngaha umurongo w'indwi ndashaka mwumvirize uvuge buke buke uragira exercise gatoya 7 soba mwumvirize. Imana niyo yatumye ndabitangira imbere kugira ngo ibakize. Subiramo. Imana niyo yatumye ndabitangira imbere kugira ngo ibakize. Bega Imana niyo yamurungitse mani wajambo. Amgifaransa avuga umurongo w'indwi ngo Dieu m'a envoyé devant vous. Imana yamurungitse muri Egiputa biciye he? Panagurisha gusa ishari dabo. Abantu shobora kugira ishari, iryo shari kari contribute ku mugambi w'Imana. Atari wize mumenye. Hari abantu shobora kugira ishari, iyo shari gatuma bagusunikira mugambi w'Imana. Arishima napfe ngaha uramusunitse. Wamuteruye kumwe yo na wamuterura. Uretse ko yo nagisabiye ngo ni munterure. Umviriza iyo uri umugambi w'Imana abantu bagira ishari cutwenga. Kavuga ati ntibazi yo bakora. Yesu yabwiye ngo ntimaze mukora yabwiye bande Yesu abari ko baramugira gute bamwumucumita bamwica. Sivyo kuko batamwica je nawe ntaje utwaye kujamwo. Satani yazi ko avyishe ariko yarabikoza ahubwo.
mu mugambi wa Satani Imana ishobora kugira umugambi wayo. Icyo gusaba no kwa mugambi w'Imana gusa. Niko amasaha agiye na kuvuga n'ibya Esteri. Hari byinshi. Esteri yari yanse kuja gukiza ubwoko bw'Abayuda. Ariko Mordekai mu Kirundi. Mordekai aramubwira ati mbega usanga uri ngaho kubwo umugambi w'Imana. Atari utabikora wewe n'umuryango wawe murapfa. Ariko Imana ifite izindi nzira. Bizoca handi. Wewe wanse ariko Imana ihabwire abantu babwira ngo yambenze nakubenge niba umugambi w'Imana Imana izoca handi. Ikuzanire byiza gusumba ivyo wabuze. Kubera bagumye mu mugambi w'Imana. Umviriza ntawuzi ngo kise nimba Imana tagushyize ngaho muri pale kwira dutabara. Jarazi sivyo ntuzi gituma uri umurundi kandi uzokweza ngo jewe ntahabaye nta gishoboka. Oya utahabaye Imana yaca hano. Utahabaye Imana ifite pièce de rechange. Nta modoka n'umwe muri ijya idase pièce de rechange. Ishaka bayibe abasubo bayicomore hariho rechange. Imana se pièce de rechange mu buzima bwawe. Ivyapfuye byose arashobora kubizura. Mwabuka dusenge. Haleluya. Kadusenge dushima Imana. Amajambo arakomeye tuvuze. Amen. Umuntu yobari ngaha atarakizwa aze kwegera umukozi w'Imana ngaha ikora soma piyo. Byukuri umuntu atarakizwa uzobuhomvye usohotse mu muryango. Utarakira Yesu umwami n'umukiza wawe. Uzobuhomvye cyane kuko nawuzi biri imbere. Ariko agakiza kari muri Yesu. Umaze gukizwa rero ntushobora gusenga kugira ugume mu mugambi w'Imana. Haleluya. Aba baza gusuzugura uzombira ikigongwe. Zombira ikigongwe ati abantu yabazi. Yesu aravuze ngo yamuzi ko data wo mwijuru yoshobora kurungika. Haleluya. Ya amarayika 1000 ngaha. Yabwiye umugore la femme samaritaine yawuze muko muravugana. Yesu ashimwe. Nashaka iki unamatahura ntuzosura kwidodoma. Ntuzosura kuregreta. Nakuze nabi nta affection aronse abavyeyi bankunze fine nabi imbere hindura ubuzima bwawe hindura inyifato. Haleluya. Cyo dusenge by'ukuri kugira ino jambo rigire impact mu buzima bwacu. Amen. Dusenge kugira mpemuyera agende muri iyi mitima mu mitima yacu. Mana ndakweretse tuzo amaboko. Mana ndakweretse umuntu wese adukije ukuboko. Ndakweretse abari ku radio. Ndakweretse abari kuri internet. Turashaka by'ukuri rino jambo nirigendera ubusa. Nkuko imvura imanuze ndashobora gusubira iwawe bidashikanye ubugombe bwawe ngo niko n'ijambo ryawe ridasubira iwawe ridashikanye ubugombe bwawe ngo kandi guri inyuma y'ijambo ryawe kugira urishitse. Turashaka ijambo ryawe rishitse tuve ngaho turi bashasha. Tudatinya urupfu. Tudatinya imitego ya Satani. Mu izina rya Yesu. Umuntu wese yaje ngaha afise ubwoba. Ave ngaha ashize amanga. Yuzuye assurance. In the name of Jesus. Hallelujah. Urakoze Mana ku bantu kurabohora. Hallelujah. Urakoze. Hano afise ibintu kumayiyagaza. Agumayiyagaza umwanya wose. Yesu aragukijije. Umuntu agwaye amahere. Yesu aragukijije. Umuntu agwaye igutwi shira hallelujah. Umuntu wese agwaye igutwi shira ku gutwi wizere. Vangaho bose. Ari mpwemu y'ubusambanyi. Mu bantu bubatse mu izina rya Yesu turayitegetse hanze mu izina rya Yesu. Nta kibanza ufise mu ishengero ry'Imana. Turashaka ishengero rikijijwe. Ishengero rihindutse mu izina rya Yesu. Nta kibera ubusa. Washimye ko tuba Barundi canke kuba muri iki gihugu kubw'intumbero. Turashaka kuba itira kugira umugambi wawe kuko uri mu ijuru ushike mu izina rya Yesu. Amen.